ego nkuko muramumpanura nkabigendera naje ni mu nkundire muzeze murabigendere bingira ndababwire kuko si bibi cyane sivyo. Koresha umwanya n'umwana yakuze mwabonye mu vyago ndetse nubakaba kiri mu vyago, ivyago yategwa n'abantu yibaza ko ariko akora iciza bikarangira bamukoreye inabi. Koresha umwanya jewe n'ukuri ndibuka kiri muri Wakalayi TV narakora ibiganiro byinshi mpawa amadiri ntumwe ngirana kuko bigenda ukufye banagiye ndagira ukuntu nsomera urusaku kuko nkagenda nkabikora. Ariko ndakubwije ukuri yuko abantu bose bantuma hari abantuma nkabigwamo nkakubitwa nka menegwa telefone bakagira iki ari abantu bantumye. Akarorero nimba ari abibuka hari video nigeze kuja kwa Brown kumuvumbura, hari umukobwa bakundanye nawe ari mu Barabu yantumye ati genda kwa Brown isoda yawe iriho gasoda kariho ungirira inguvu. Je Brown yambwiye yuko ari je mugore wiwe, yambwiye yuko ninaza ari wazuca tubana, ariko ibintu ndiko ndabona umengo sindavyemeye neza. Urangire ushakoresha umwanya isoda irahari ndavuga ati sawa sinkorera ifanta ariko uyinyemereye ntaco buza ntayino ndayinywa kuko nayikoreye ndajayo. Brown aramfata nabi biraba birebire kabisa ko yari yamaze kwikeka ico kintu, yari yamaze kwikeka ico kintu. Sinzi ko uyo mukobwa yari yabimubwiye ngo we nzokugirira idiri ndagufate neza uburi cireguzo. Brown acafata telefone yanje ayita ku mabati imara y'iminsi 2 ku mabati kuri kw'Imana nayitoye imeze nabi yapfuye ndarekipera gusa carte sim ndayikoresha biranka gukora. Hari umuntu yantumye cyo kugutangaza rero nashitse mu rugo ndamurondera ku yindi nimero ujya mukobwa kuri kw'Imana naramubuze ariko ca ndayikota kamera urabona system telefone yanje niyo nkoresha microphone vyaranse kwikora. Rero ikisi kibazo nico uyo muntu yambwiye nje ku kibuga c'indege kumwakira naragiye kumwakira turavugana ko ampereza 50 afashe gukota kamera peut-être n'agasoda vuga ati mvuye gukora akazi nicare nge n'akabenzi ndajayo kora nyene igikorwa catujanye agera gutaha adohereze bwa buryo 50,000 ngo tusovugane ejo ca ndataha ndamworohereza ca ndataha. Maze gutaha ndarindira ko azombwira kandi ndabura ndamurondeye nkamubura kuri telefone. Amahera niyo nari nakopesheje yo gukota iyo kamera niyo nari nakopesheje antaye mu mutego ndagwana ndayariha. Efino makumbe yahuye n'ivyago ageze ivyimanza biheze bamwakiriye yaciahura n'ivyago abana kugwara nawe kugwara imvune ibintu vyinshi kweri me ndabitahura. Ako ndavuga ati je ndabitahuye uko yarabimbwiye kuri telefone y'umugabo wiwe ambwiye ati nubwo ndabitahuye jewe nuko ari jewe arunda tobitahura cabona umengo n'ubujyajya cyo numengo yani wamuhindutse ariko je ndabitahuye. Rero je mu bisanzwe naramaze gushinga ibiciro vyanje kuja ku kibuga c'indege kwakira umuntu w'umunyamahanga aje mu bitera mu ngaha mu Burundi ni 100,000 ariko mwebwe bavukanye nubwo bari 50,000 nubwo bari 30,000 tuvuganye nta kibazo ariko nkayabona. Uyo mama ari mu Barabu sinzi ko ari Saudi sinzi ko ari Kuwait sinzi ko ari Oman sinzi ko ari inde jama code sindayatahura nubu nimba ari 965 nimba 966 nimba ari sinzi simenya ngo iki n'igihugu kanaka atari wanyibwiriye. Rero arambwira ati nzobatirisha abana ku Noheli kuri Noel hari kuwaga 6 uyo munsi abimbwira kuwaga 6 ati ku Noel nzobatirisha abana uzoze ubakamere babazi ibintu bigiye bitandukanye bigende neza. Rero ndavuga ati sawa n'amafaranga 50,000 mama ngo ni menshi kuri ko ndambwira ati erega biharure ndabimuharurira avuga ati sha ntaho ntaco buri ko yagira mpengo 40,000
bati naco buriye ngo ndagira idiri no tuvukana hiyo ngo araguhiye kuyo 10000 kwire 50000 fresh turavyumvikanako abahehe ni mu ruziba aho hantu mu ruziba mwibuke ko jewe maze gukorera kiza benshi bakampemukira ariko sivyo nabitsemwo ngo najewe ngo uzomidire nzomuhemukira ko ari vyo muhora mubona ntashizeko ukabibona vyagenze neza Imana yabiheza gira ibintu bitabihezagiye gaca bipfa kandi ikintu yo gipfuye giba gifite impamvu yo kirashobora gupfuka babara kumbe ari impamvu hari ikintu yakijije ubiforsinze ukagira ikibazo urumva rero kuva mu Gatunguru no kuja mu Ruziba ni bisi zibiri mfashe bisi taxi irajayo ariko taxi niyo kujana munsi y'amafaranga 30 taxi kuva ngaha ino mu Gatunguru no mu Ruziba munsi y'amafaranga 30 nashobora kugenda kuko ni kure urarenga Kanyosha urumva ni kure sasa rero aca ndungikira avance ya 30000 mu gitondo mu ijoro kuwa gatandatu mu ijoro nka saa moya y'ijoro ngo nzozindukire njayo ndamubwira ati sawa amahera namaze kuyakoramo kuko deja namaze gukota iyo kamera ariko nari sigana amafaranga 15000 rero ivyo vyarapfuye mu bisanzwe mu ncamake vyarapfuye sinunda kubadondokirira ingene vyagenze oya ariko vyarapfuye cara telefone nshize mu muriro rero kuyenje kuri WhatsApp ndamurondera namubwira ati hari saa moya n'iminota ati nze biracariho nze niyaranje ngo yango vyapfuye bagezeyo ngo urungika ayo mahera ishavu ambye nishavu tugiruke mahera abantu ibintu tugiriye wa muntu ya midiri hiyo ndamubwira ati hinge mvuga na wa muntu ya midiri ndabivyo no musigurira ndakubwira wa muntu ngire ndamukomuko ewa ibitutsi yarakaye ndabura ico nsigura ariko nsigame ndamubwiye message ati ya mafaranga sigara 15000 sino kwibeshera ngo nta mafaranga 15000 ntora ngo ufuma ngo ya twara yose ngo fume ngo je tuzoheza ngo ninaza ngo tuzokwihuriza ngo uzoyari hangurihe n'inyungu ngo na dubu Hello mumeze gute mumeze neza bakunzi bacu bakunzi bibikorwa vyacu bakunzi mwifuza iterambere ryacu ndabaramukije cyane ntangura ndabifuriza umwaka mushasha mwiza tugira dutangure 2023 aho nosaba neza yuko umuntu wese azi neza yuko adukurikirana yushimira Imana nimba ata ngorane yagize muri uno mwaka wa 2022 yashimira Imana naho nimba yarazigize ashimira Imana ko ubazitamuhitanye ivyo vyatwaye nta kibazo Imana irabizi kandi iramubona kandi iramukunda reka ndagusabe ushimira Imana ufata kanya ushimira Imana kuko mu bikorwa vyacu dukora dushira Imana imbere turemera neza tukumvikana tukagendera ijambo ry'Imana turemera cyane ijambo ry'Imana nico gituma twemera Imana twubaha Imana tukanasenga dutanguza Imana imbere mu bikorwa vyacu vya buri munsi kuko niyo itubeshejeho niyo itumye turiho ego rero jewe ahanini nkakoresha umwana wanyu ndakunda cyane abantu badukurikirana kuri ku Imana ndabakunda cyane ntako mudakora mu kudutera iteka mu kudutera intege ntako mudakora mu kudushimira cyane nukuri jewe kera hari amazina 4 canke 5 yanguma mu mutwe y'abafana bivanye no kunge nabona amakomantere yabo cyane ariko ubu nukuri ku Imana muri yizi ko ndabakunda sinorinda kubadondagura amazina ubu rero uno munsi ko ngira ndabifurize umwaka mushasha mwiza nohera ku murongo uwo no kwibagira yo cabona mengo ariko suko ndabakunda gusa mwese ndabakunda cyane rero hari cyumviro nari mfise iyaba abadukurikirana turi ahantu nko mu gisare kimwe tuba nko muri quartier imwe
iyo aba YouTube hariho limite ahantu itajabuka abagukurikirana bakaba bari muri iyo quartier gusa ubamwo bose naca ndabahamagara nkagura nk'ibiro nka 200 vy'umuceri ibiharage tugateka tugasangira vraiment n'abantu badukurikirana kuko urukundo je banyereka rurandenga cyane vraiment ego rero reka ndabashimire tu aho muri hose nukuri ko Imana je nacu mfise no bahereza ariko kubashimira kubereka ko nabashimiye ndibaza n'ikikuru cyane nukuri ko Imana je ndabakunda gose ndabakunda ni namwe mwanteye iteka ni nimwe mwaremye iki kinyamakuru yataba mwebwe n'ukuri jewe nari nabihevye burundu nabivye ndetse ni namwebwe muguma mu ntege ati komeza bandanye ego rero aka kanya ni keza turiko turasozera umwaka gushimira abafana kuko mwebwe ntaco tubahereza atari kubahereza umunezero gusa ivyo mwifuza ibi bikorwa byacu mukabikunda byaba ayivyo muryohererewe cyane ivyo mutaryoherewe cyane murabikunda byose urumva rero ivyo biranyereka neza yuko muri abantu b'umutima kuko iyo abamutara abantu b'umutima hari ivyo mbashirako ni murabe nibindi muraba ariko mubiraba byose ivyo bikantangaza gose nkavuga ati abantu kweri Imana ibampezagirire cyane kabisa Imana ibampezagirire gose nukuri mwese aho umwe wese ari afata agacupa kabisa umunsi twabonanya azokanyishuze umunsi twahuye twabonanye ya Jino canke twabonanye mfise contact yanje ari no hafi akambwira je ndo akamusubiza ndiyemeje kukamusubiza ariko atanwa vya bindi vya grave vya high nimba wanyoye ifana y'igihumbi biva naho wayinywereye nimba wanyoye Primus ya 2005 je nzoyiriha pe ariko imwe ego muzonyibutse gusa ego hama ari ikintu ushaka tuyage gatoyi namwebwe mudukurikirana tunahanurana murazi ko duhanura murazi ko nguye mu mafuti muhora mu mpanura ati byakoresha umwanya agira uko kandi byinshi urako muhora ndabigendera reka naje duhanurane rero sivyo bon mu biharuro maze kugira nasanze abantu bakurikirana urubuga rwacu urukoresha umwanya media igihugu ca Amerika kirafata idrapo ya mbere igihugu ca Amerika kirafata nimero ya mbere kabisa mu bantu badukurikirana ari benshi cyane igihugu gikurikira ni Arabie Saoudite hari mu Barabu igihugu gikurikira no Burundi igihugu ca kane ni Kenya ca gatanu ni Zambia na Kenya birangana gusa nyine n'umunyeshure mu ishure wa mbere munganya amanota vyose munganya baca baraba nka alphabet mu bisanzwe birutana nka alphabet Zambia na Kenya Zambia ize ya gatanu kubera Z tanguzwa na Z Kenya kubera K iri kure nayo nariko K iri hejuru ya Z niyo mengo igira Z niyo ntoyi Z niyo iri nyuma urumva rero nuko bimeze nijo mpamvu Zambia na Kenya biba bisa nibingana kabisa rero ivyo ni ntuzenye top 5 y'abantu badukurikirana cyane imihingo baba baherereyemo abantu badukurikirana intuza nabo bantu badukurikirana igitsina cyabo benshi badukurikirana n'abakobwa abigeme abamama abafiye abademu bomwansi nibo ba mbere bafati ya mbere umva neza yuko abamama baradukunda cyane arabibaza ati none mu Burundi kwera iki mu Burundi atari bo ba mbere kandi mu Burundi y'abarundi YouTube biragoye cyane je n'abantu duhura mu isite banzi cyane uzumva ngo we ngo ndakurira cyane kuri Facebook we ndagukunda cyane ibintu nk'ivyo nyene nkaza mbona yuko bibanda Facebook cyane ariko ntibibanda YouTube ariko hiyo nta muntu afata akanya karaba video kuri Facebook abirabira YouTube ni usanga ari qualité meze neza rero abo bantu reka ndabashimire kandi ongere ndabashimire cyane ariko bitabuje yuko duhanurana twigishanya sivyo ego nkuko mura mumpanura nkabigendera
naje ni mu nkundire muzeze murabigendere bingira ndababwire kuko si bibi cyane sivyo. Koresha umwanya ni umwana yakuze mwabonye mu vyago ndetse nubaka bakiri mu vyago. Ivyago yategwa n'abantu yibaza ko ariko akora iciza bikarangira bamukoreye inabi. Koresha umwanya jewe n'ukuri ndibuka kiri muri Wakalayi TV narakora ibiganiro vyinshi mpawa amadiri ntumwe ngirana kuno kubigenda ukufye baragiye ndagira kuno nsomera urusaku kuno nkagenda nkabikora. Ariko ndakubwije ukuri yuko abantu bose bantuma hari abantuma nkabigwamo nkakubitwa nka menegwa telefone bakagira iki ari abantu bantumye. Akarorero nimba ari abibuka hari video nigeze kuja kwa Brown kumuvumbura. Hari umukobwa bakundanye nawe ari mu Barabu yantumye ati genda kwa Brown isoda yawe iriho gasoda kariho ungirira inguvu. Je Brown yambwiye yuko ari je mugore wiwe, yambwiye yuko ninaza ari wazuca tubana, ariko ibintu ndiko ndabona umengo sindavyemeye neza. Urangire ushakoresha umwanya isoda irahari ndavuga ati sawa sinkorera ifanta ariko uyinyemereye ntaco buza ntayino ndayinywa kuko nayikoreye ndajayo. Brown aramfata nabi biraba birebire kabisa ko yari yamaze kwikeka ico kintu, yari yamaze kwikeka ico kintu. Sinzi ko yo mukobwa yari yabimubwiye ngo we nzokugirira idiri ndagufate neza uburi cireguzo. Brown acafata telefone yanje ayita ku mabati imara y'iminsi 2 ku mabati. Kuri ku Imana nayitoye imeze nabi yapfuye ndarekipera gusa carte sim ndayikoresha biranka gukora. Hari umuntu yantumye cyo kugutangaza rero nashitse mu rugo ndamurondera ku yindi nimero ujya mukobwa. Kuri ku Imana naramubuze kuri telefone. Rero yarampemukiye ego ivyo nivyo hariya kera. Ivy'ubu vuba ndaherutse kuja ku kibuga c'indege kwakira umuntu avuye hanze. Nukuri bano b'Imana mumenye ikintu ibintu byo ku kibuga c'indege biragoye cyane n'amadeplacement aragoye urumva. Kandi ibintu byo ku kibuga c'indege ntugenda ngo ndatasha ni ibintu bikopikipa umunsi wose. Tuba dufite ibintu byinshi byo gukora. Ugiye ku kibuga c'indege ubuhevye umunsi wose nta yindi gahunda ufata ko babwije urumva. Je yo mu mama yari mu Barabu yaravuye hanze arambwira kuko twe dufite ibiciro byacu dufise ukungene dukora dufise inshingano zacu apare yo gukora kuryohera abantu natwe turafise ubutwituye turafise ivyo tumuharurira atigira ibi kugira bigende uko ubutwituye. Ariko uwo twituye natwe araduha amafacture yiwati bujya naje kugira bigende uko ko rero nk'abantu dukoresha ibiganiro twamanje kuba hereza amahera tukabaha amahera kugira dukorane ibiganiro urumva. Iyi si turiko murazi ingene imeze turi muri monde ya benefice niko abakongomani babivuga. Yani nisi y'inyungu gusa umuntu wese akenera inyungu yiyo urumva. Rero service zirabaho ariko mwayumvikanye, ariko mwumvikanye yuko hari agahembo na gahembo nyene. Rero je murabizi neza yuko kamera ariyo nkota. Je ndakota kamera vraiment ndakota kamera haja munsi 30 ku munsi ndayikota. Rero ayo mafaranga simake ego ayo mafaranga arimo rasiyo y'iminsi 3 muhira akaguru kari ku kandi mfise 30,000 nkashiraho mu gitondo ntora 10,000 mama yake kira kaca ngenda gupambana yo nimba ndonka 1000 nimba ndonka 2 nkataha ikongereza. Ariko mvuga ati muri 3 jours nta struggle mfise meze neza urumva ndiko niruka nibindi ariko muhira nta kibazo. Ariko ca ndayikota kamera urabona system telefone yanje niyo nkoresha microphone vyaranse kwikora. Rero ikisi kibazo nico uyo muntu yambwiye nje ku kibuga c'indege kumwakira nagiye kumwakira turavugana ko ampereza 50,000 afashe gukota kamera peut-être n'agasoda vuga ati mvuye gukora akazi nicare nge n'akabenzi ndajayo
kora nyene igikorwa cyatujanye agera gutaha aduhereze bwa buryo 50,000 ngo tusovugana ejo ca ndataha ndamworohereza ca ndataha maze gutaha ndarindira ko azombwira kandi ndabura ndamurondeye nkamubura kuri telefone amahera niyo nari nakopesheje yo gukota iyo kamera niyo nari nakotesheje niyo nakopesheje antaye mu mutego ndagwana ndayariha efino makumbe yahuye n'ivyago ageze ivyimanza biheze bamwakiriye yaciye ahura n'ivyago abana kugwara nawe kugwara imvune ibintu vyinshi kweri me ndabitahura ako ndavuga ati je ndabitahuye uko yarabimbwiye kuri telefone y'umugabo wiwe ambwiye ati nubwo ndabitahuye jewe nuko ari jewe arunda tobitahura ca bunumengo n'ubujyajya ca numengo yani wamuhindutse ariko je ndabitahuye rero je mu bisanzwe naramaze gushinga ibiciro vyanje kuja ku kibuga c'indege kwakira umuntu w'umunyamahanga aje mu biteramo ngaha mu Burundi ni 100 ariko mwebwe bavukanyi nubwo bari 50,000 nubwo bari 30,000 tuvuganye nta kibazo ariko nkayabona ndetse n'abantumira mu manza ari abantumira mu manza turagenda je nabatisha abana genda uboneke postinge natwe hino tubibone fresh n'amahoro menshi turavugana gusa gafaranga ariko ntaja musi ya 50,000 frema ico nico giciro abarundi bacu bashaka ko duseruka mu kibanza ca bashaka tubashire kuri YouTube ibintu vyabagize ni 50 omwe kuko 30,000 kamfasha gukota kamera na 20,000 yanje ifana urumva ariko abanyamahanga bavuye hanze ni 100 atari 100 nzo nubwo yo bari 90,000 sinshobora kugenda mu guhesha agaciro abi wacu ko nabo babaje guca amafaranga kandi menshi rero uyo muma murumva ko namutahuye kandi nagiriyeyo ubuntu nagiye twavuganye ariko rero hari ikintu cinshi kinini maze kubona cyane mu bigeme bacu basanzwe badukurikirana kuri uru rubuga hari akantu kubwibone bw'amafaranga bafise abenshi baribona amahera mvuze uko hari abantu benshi bashobora kuyo uje umwanya no munsi yagomba kugiruko ya je ndababwiza ukuri vraiment abigeme bari cyane mu bihugu by'abarabu baribona amafaranga kuri kw'Imana jewe nta mukobwa nigeze nsohokana nawe wo mu barabu ndetse niteze gusohokana nawe ndetse ngiye gusohokana nawe canke ndiko ndasohokana nawe ngo turonderana kwa amafaranga oya reka ndababwiza ukuri jewe ubwa mbere nkitangura kugaragara kuri waka nararonsa mu message menshi abakobwa benshi abandesha bari benshi kushimanda dukundane napata demo wainje ego dukundanisha mvuga ati yo uyu ngira ngifaranga nanje nicare ngifaranga uyu muruho ngira njyamahera bigatuma mbroka no gupostinga umugore wanje n'umwana wanje kubera ujya mukobwa ntabone ko mfise umugore n'umwana ngo ntandungikira ayo mahera bihebe ariko uko iminsi yagenda nabona umengo uyu mukobwa ari karansumvye ubwenge ntiyari umwe canke babiri canke batatu bari benshi vraiment ariko nta yani nuwo nabwira ati urumva rero ba systeme ko sabagenzi benshi bari no bakundanye n'abakobwa bari hanze mbona ubuzima umengo ni bon amahera si kibazo rero ndavuga ati reka naje nsome kunturire bwana reka naje ndumuntu nta mukobwa numwe yigeza ndungikira ifaranga niri kata abakobwa barababeshera rero aba batipe bajya amahera abakobwa barababeshera je ko atayombona kandi amashida ndayatera urabona shari wanje ko atana 10 mbona vuga tabakobwa n'abajinga wapi naco bikura vyumye cyatangura gupostinga umugore wanje rero kuko nabonye atabuzima yani kumuhisha ntaco ndiko ndakurayo yani kukundana nabo ntaco ndiko ndakura ndavuga ati oya canda vuga utavyuma vyumye ndavyihoza vyose ndavuga ati je ngira nifatira ingingo yanje umugore wanje wana izi mind ziriko ziraziyo zo ni mind ziza kuri buri muntu wese
kora mu muko madukurikirana muri ino muri he murabizi yuko ivyo bintu ubwo buzima mu bubaye hariho n'abakobwa bino mu Burundi aronse umuhungu wo hanze nubwo abafise umusheri bemerana no barimo kugira mariage akabona ngo inimero yo hanze muronde y'umuhungu arayiha umwanya mu bitahure nta kiriyo nabone barafise ubwenge ko bayarondera barushe urumva si n'importe kwa gusesagura amafaranga kandi nabibashimiye cyane abo twagendanye batigeze bamana 10 narabashimi navuze ati abakobwa bari intellectuel baraciye ubwenge kabisa ko James Akarimi gasohoza attention wananiye vraiment natemvuga ati abakobwa kweri mbere barababeshera rero ariko abakobwa benshi biyo iyo bakundanye n'abahungu je mpora ndonka ama raporo menshi hari uwo yigeze ku telefona yarakundanye na Silva da Silva yamuguriye telefone ya 500,000 telefone ibumba 500 kumbe Silva bana n'umugore ino kumbe Silva fisa abademu be bandi hanze acarabimenya acashaka ku mwaka amusubize ngo telefone yiwe uyo mukobwa yarandonde yarambwira ngo koresha umwanya ngomba ngo ndamukorera ikibi hamwe atazopfa yibagiye iyo telefone wayimuguriye mu rukundo mukundanye petetre n'amajoro yarara ariko aragutelefona ariko murayaga imigambi mwumvikana ko nibiki wamukunze wavuze ati je n'umugabo wanje kandi ndamuguriye telefone none ushaka kumukorera ikibi kibishe gute ngo nshaka ngo ndondere ngo bunduki ngo ndamukorera ikibi mbwira ati no koresha ubwenge urumva hora arambona nabi nkiba bibonye ariko nivyo mwigarure nimwibona amafaranga yambwiye ijambo yambwiye ndamuhanuye yambwiye ngo ngumviriza ngo je mfuma mpuma kundi miliyoni ngo ariko ndamukomeshe uri kurubaka cyangwa uri kurabomora uhomvye 500,000 ugira uhome ko yandi undi miliyoni ntacu ufise uko zayo mafaranga je no kuri nace ndamubona fo turiko turahanurana twumvikana nkuko namura mumpanura nafashe ingingo zitane kandi muhora munantukana je erekana jere mvugute vyume uyo akona karorero kamwe ntanze sinshobora gutanga ubundi burorero bwinshi sivyo nimureke kwibona amafaranga ngo James amafaranga ngo nakano umukorera ikibi umukorera ikibi we uramufise ufise ububashi ni wamuremye nimba yarakubeshe ukinyuma kigapasa mushimati uyu muhungu kwera aciye ubwenge yo kwibeshaho kuko ari abahungu babeshejweho n'ububeshi babeshejweho n'abakobwa kubw'ububeshi nimbiye mbari yo ngingo yihaye we ukabigwamwo numukorera ikibi koresha ubwenge fata kanyu senga uyu muntu atuno muntu ari seriga mana cyangwa uvuga tuno muntu jewe ndamugeza nzomuhereza amafaranga mvuga ati iki ni kibazo cha vrai cha serie urumva ego biba biri mu rukundo ariko ntukicuza ikintu wakoze mu rukundo rero urumva ni benshi sino bavuga jama raporo nchako urumva abakobwa bari benshi mu barabu mwarababajwe abenshi barababajwe benshi kandi mufisa abana ino abagabo barabahemukiye murahebana ariko muri ko kwendegana n'ubundi buhungu ibaze uri umuntu w'umumama mukundanye na Waridu Bambisi uri umuntu w'umumama ufise abana 2 canke 3 uribaza ko Waridu atari Imana yamugendeye azoguha urukundo neza avuga ati je umugore wanje akakwemera akagupostinga ko abasani bikundira amacata ko basani bikundira abakobwa bari presentable bafise ingidi we washaje ufise ingidi y'ubuvyibuhe singidi yataye ngo nitaye française ifise ingidi oy ni ingidi y'ubuvyibuhe bisigura ko ni washikino ninjya zo mubarabuza kugiza uko ni wagera ino zogabanuka ya misoso datayironse kandi zogabanuka kuko amahera uri kurarondera nayo kubaka umuryango uri kurihira amashuri abana uri kurambika abana uri kurondera kugura parcelle uri kurondera kubaka uzoza ngana uzomara amezi 2 ugifisa amahera ya wa mubiri uzohera ya wa mubiri wawe rero ubuvyeyi w'ubumama uzoca ugaragara tugitangura kugira indazinga ino hose ubuvyibuhe bwa bizarre Waridu nashobora kuguha urukundo aheze acaguheba akona karorero abona basani niko bameze rero rondera umuntu asenga vraiment raba umuntu basuvuga tuno muntu ntari mu marezo sociaux ntakunda umuntu kubera ngo ari presentable nukuri ku Imana
nta musani nta busani ngaha abushobora kugukunda urukundo wewe ufite umubana wavanye n'umugabo urumva ntazi ico mwashwaniye gusa mwe mwarakweganye murakwegana murafyatagurana ama telefone murabonanye nukuri ko Imana izo n'impanuro ndabahaye urumva hari umuntu w'umumama bose sinanse ku rukundo ruhari sivyo turiko turigisha turiko turahanurana ariko ivyo la majorité ababa barabaza kunyitura aho koresha umwanya urabona bimeze uko nabantu baba mama za gusanga vuga ati umpeti yari yamukunze vraiment urumva rero mu bisanzwe murakwiye guhereza akanya ikintu muba murimo kandi benshi murasenga ariko nimwe mumbwira ngo je nzomukomesha ngo nzomwereka yuko je ntafyina ngo ndomunyahe usenga nukuri ko Imana muri mwebwe mudukurikirana hari abantu basenga serie je nkavuga ati abantu kweri bari mu Mana kabisa nabandi basenga hari umukobwa umwe nigeze kuronka raporo yiwe yarungitse amafoto ari gusa arungikira umuhungu wiwe uyo muhungu yaciye yabika agomba kumujya amahera amubwira ati no mafoto ngira ndaya posting uyo mama yarari muri groupe y'abantu basenga cyane inama nimba ari inama y'umunsi nimba ari iki ari ama groupe mwe mukunda kujamwo yo gusenga amasengesho ibintu nk'ivyo urumva uyo mukobwa yarari muri iyo groupe vraiment niwe yasengesha niwe yari mu badimi bo muri iyo groupe ariko amafoto no kumbuga ari gusa ndavuga ati kumenga abantu bari muri joke bari muri blague senga uri mu vyisi jayo apana gutambikiza n'Imana ntavyikunda ja mu vyisi ugikirori ugisi n'inzoga ugira ibiki ariko ntuhenda abantu ino ngurasenga ni usengesha usanga byo nimwayaga n'umugabo n'umusheri wawe ucutangwa kumuha ama video hesheri taye yanje hera sheri gitsina canje gene kimeze hesheri karesoni nziza usenga Imana vraiment ntishavura Imana ntishavura nuko ikiri ku ntebe y'imbabazi nyene rero iyo ni impano ndiko ndabahereza kandi munyumvirize nimumfate nabi ngo nabahagurukiye ivyo nivyo nibihari kandi nibihari urumva abahungu benshi no bafamba bacamamare barigeze kundahira ati Imana je umukobwa wa Saudiya n'izina ry'Imana sinzopfa yani nabajinga urumva nimureke gutesha agaciro igihugu muri mwo vraiment mwagiye kurondera ubuzima nimurondera ubuzima ntimutujanye nyabahuru gukunda rezo sosio gukunda ibikorwa dukora nibibatume mutu bwoko nimubikunde kuko muradutera iteka twe niba twaba abantu bakomeye igihugu kizoba gikomeye mwebwe barundi muri iyo muzoba mufite icubahiro azovuga ati uyu no murundi igihugu cabo kirakomeye kwera rimwe mwabigize namwe muzoronka valeur pana kwitesha agaciro frame apana kwitesha agaciro nukuri ko Imana abahungu benshi no baramaze gufata yuko abako bari muri Saudiya Arabie Saoudite Kuwait Oman umengo ni ndaya frame umengo ni ndaya kandi ari benshi babatukishije mwebwe beza benshi barabatukishije kweriki abakobwa bari muri Amerika muri Australia bari muri Sweden bari muri bo bitameze uko frame ariko muri Saudi na Oman urumva kandi mwe bantu muri mu bantu bambere badukurikirana cyane urumva nimuze murahanurana nimba mufise ama groupe muyaga muze murahanurana mukavuga ati umukobwa azofatwa yarungitse ma video nk'iyi tuzomutuza kabisa tumutoteze urumva nimba ukundanye n'umuntu mutari hafi muzovyerekana live face to face apana ku matelefone ivyo sivyo ubwo n'ubujingo ubwo n'ubuhimbiro uyo muhungu none wibaza yuko bishaka bimwunguriki ayitwengereye reka bajama je ndafite abagenzi urabanyereka ati unaki kimwansi we ntambwira ngo nona ngo mke wangu ambwira unone iki demo we kanyereka video vuga ati kaka ibintu kweri ni hatari naje nkaca numva nameze nabi ivyo biramutera rero abiraba wabimurungikiye uri kumutera kuja kurondera abandi uzogira ngo uri kuramuryohera uri kurabimuhereza ko muri kumuheretera apeti abonye umva nimba ari muri shambra rikarabiraba asotse hanze akabona umwexe wararenganye cyangwa umukobwa bazinarenganye
cyamuhamagara wabimuteye wamuteye ihamu none umuteye ihamu ntumuhaye wungutse iki ibyo sivyo vraiment okay iyo deba ico kintu reka manje ndakigarukirize ngaho gusa bumvise ikindi kintu ushaka kubashikiriza ni kintu giki hari umukobwa ari hano je warandembeje angeza ahantu yampaye akaraka ati koresha umwanya wenda gukunda ndagufana nabi wacu baragufana barifuza kukubona barifuza yuko woshika mu rugo rubanza rwacu nzobatirisha abana papa wiwe yari umupfumu papa wabo bana yari umupfumu twavanye kwera ibintu vy'ibirozi yaraneye inkuru nyinshi cyane z'ubuzima bwiwe kwera ndumva kwera ndamukoze ndavuga ati no kuri ko Imana komeza iryo sengesho urimo komeza ayo masengesho ati je nahakuwe n'Imana yari umuntu w'umurozi hari cumba yari yanyeretse sinzofe ninje murumva yarambwira ibintu vyinshi kwera turazi ibintu vyinshi vy'urugo rwe impamvu yatumye afise abana bane impamvu yatumye avana n'umugabo peut-être rashaka nyereke yuko atakabikiwe ari umwana mwiza ikosa ritavuye kuri yo kubona yaravanye n'umugabo kumbwiye ngo waravanye n'umugabo nkenera kumenya ati mwavanye kubera iki urumva mwavanye kubera iki rero uyo mama ari mu Barabu sinzi ko ari Saudi sinzi ko ari Kuwait sinzi ko ari Oman sinzi ko ari inde jama code sindayatahura nubu nimba ari 965 nimba 966 nimba ari sinzi simenya ngo iki n'igihugu kanaka atari wanyibwiriye rero arambwira ati nzobatirisha abana ku Noheli kuri Noheli hari kuwaga 6 uyo munsi abimbwira kuwaga 6 ati ku Noheli nzobatirisha abana uzoze ubakamere babazi ibintu bigiye bitandukanye bigende neza rero ndavuga ati sawa na mafaranga 50 mama ngo ni menshi kuri ndambwira ati erega biharure ndabimuharurira avuga ati sha naho ntaco buri ko yagira mpengo 40000 bati ntaco buriye ngo ndagira idiri no tuvukana hiyo ngo araguhiye ku 10000 ku 50000 fresh turavyumvikanako abahehe ni mu ruziba aho hantu mu ruziba mwibuke ko jewe maze gukorera iki ciza benshi bakampemukira ariko sivyo nabitsemwo ngo na jewe ngo uzomidire nzomuhemukira ko ari vyo muhora mubona nashizeko ukabibona vyagenze neza Imana yabiheza gira ibintu bitabihezagiye bicagaca bipfa kandi ikintu yo gipfuye giba gifite impamvu yo kirashobora gupfuka babara kumbe hari impamvu hari ikintu yakijije ubiforsinze ukagira ikibazo urumva rero kuva mu Gatunguru no kuja mu Ruziba ni bisi zibiri mfashe bisi taxi irajayo ariko taxi niyo kujana munsi y'amafaranga 30 taxi kuva ngaha ino mu Gatunguru no mu Ruziba munsi y'amafaranga 30 nashobora kugenda kuko ni kure urarenga Kanyosha urumva ni kure sasa rero aca ndungikira avance ya 30000 mu gitondo mu ijoro kuwa 6 mu ijoro nka saa moya y'ijoro ngo nzozindukire njayo ndambwira ati sawa je ndaryama ndavuga ati jeje nzinduka inyomvyi asha yari yambwiye ngo 6h top uzobushitse 6h zuzuye urumva iyo saha 6h zuzuye na hanu ufata bisi zibiri canke taxi ya 30000 6h zuzobushitse vuga ati sawa nzokuyaranja kuko je ndakunda kuzinduka cyane okay burije ndaryamye ndapanze na cameraman avuga ati sawa turi tayari ndavyutse nikanguye 6h zuzuye pa mama yangu ndavuga tareje ndafashwe bambwiye 6h zuzuye nzobe nshitseyo kuva handi no kuja aho mfatira iyo taxi ndayifatira hantu haranka iminota 30 canke 20 imoto muri iyi 6h zuzuye ntayo ndonka nta moto ndonka urumva biragoye iyo mvyuka ariko kare gose nari kugipambana ico kintu iyo mvyuka 5h top nari kugipambana nkagikora ariko mvyutse 6h zuzuye telefone nayo iri muri 2% yari muri 2% vuga ati sha reka manze ndondere ngene shariza
ndabingene shariza kwanza ashiremo umuriro muri telefone hama ndamurondere ndamubaze yuko vyaheze ngende amahera namaze kuyakoramo namaze kuyakoramo kuko deje namaze gukota iyo kamera ariko nari sigara amafaranga 15,000 rero ivyo vyarapfuye mu bisanzwe mu ncamake vyarapfuye sinunda kubadondokirira ingene vyagenze oya ariko vyarapfuye cara telefone nshizemo umuriro rero kuyenje kuri WhatsApp ndamurondera namubwira ati hari samoya n'iminota ati nze biracariho nze niyaranje ngo yango vyapfuye bagizeyo ngo urungi kayo mahera ishavu ambye nishavu ndugiruke mahera abantu ibintu tugiriye wa muntu ya midiri hiyo namubwira ati hinge mvuga na wa muntu ya midiri ndabivyo no musigurira ndakubwira wa muntu ngire ndamukomuko ewa ibitutsi yarakaye ndabura ico nsigura ariko nsigame ndamubwiye message ati ya mafaranga sigara 15,000 sino kwibeshera ngo nta mafaranga 15,000 ntora ngo ufuma ngo ya twara yose ngo fume ngo je tuzoheza ngo ninaza ngo tuzokwihuriza ngo uzoyari hangurihe n'inyungu ngo na double ataye ubwoko ku 30,000 arataye ubwoko yibagiye ko yambwiye yuko asenga yubaha Imana yahakuwe n'Imana eske ivyo Imana yamurinze yamukoreye nibirengeye 30,000 eske ivyo 30,000 vyo ntashobora kubima nk'ifanta atikoresha umwanya akira n'ifanta ndakwifurije Noel nziza canke umwaka mushasha karakazi kapfuye naharuye yuko iyomba no mukumu hiyo muntu zenye hiyo mu ruziba ari ahantu kuri cyane naharuye yuko uyo mwanya wantanze uraza umuntu asinziriye ni hatari ntavuga ngo ndavyutse iyo mvyuka napfuye na iyo ntikangura cyangwa iyo mvyuka umwana gwaye umwana wanje cyo umugora gwaye niyumvire yuko hari ikintu cyo bacatumye ivyo uyo ntagenda niyo yumvire gusa ati ntibikunda yari gutegezwa kuza ariko jewe ahanyene ryari higeje mwarabonye ikiganiro nakoze ku kibuga c'indege mu mamaje ndamwakira n'umuryango wabo wose turaja ku aho bahabere urubanza yuko ayo mafaranga kugeza ubatarayampa 50,000 twumvikanye yandihiye gusa déplacement amabisi urumva rero nimuze mwiyumvira nimwibone ngo mama je mfise amahera ngo kumusumbya ngo numukorera ikibi uno musi arashobora gupanika gose akifuza kunkorera ikibi ku 30,000 ku 30,000 arifuje kunkorera ikibi none wungutse iki kunkorera ikibi ku 30,000 eski ayumaze gutakaza ayumaze kugabirana ayumaze ni maki jenda umuntu kandi nimba warandondeye ubu nkunda buri umufana wanje none gasha tubane tugiranira amabifu jewe nzofata umuntu azondondera kuri diri sinzomwitara erigera ubuhimbiri ndashoboye kubukora ariko je sinkora ubuhimbiri kandi sinagukoreye ubuhimbiri nukuri nimba uri kurankurikirana manura nabandi ukazomidiri pima nawe iyo diri umpaye umwanya wayo umeze gute iyo diri umpaye iranyorohereza rigaridiriza gahata harakazuronka kabara gahata kuvuga ataka kazi mama yangu akasakazi ndagakoze kubera inzara pe nahandi yabatari inzara kasinagakora urumva rero tworoherezanye vrema je nicaye ngaha ndabahanura mwebwe bakobwa murungika amafoto mukunda abahungu ubusani muri abantu baba mama mwiyubashe mukunda no busore sore si vyiza birafise ingaruka atari uw'Imana yaguteguriye kabisa mama yangu biragoye kugira mukundane neza mumvikane atari uwisezerano ryawe ho biragoye pe ivyago muhura navyo ni vyinshi abasenga mukuri no mu mpwemu mukomeze munsengera abasenga nabo mu bujyaji Imana izobahane pe ntuzokwemeza abantu ngo urasenga wo kwifuza gukorera ikibi mugenzawe ntabwo uzobura umuntu asenga oya ahubwo uzobura umukozi wa satani wikika mu kiza c'abasenga wikika mu gihome c'abasenga wigira umusenzi kandi uri mubi cyane ni musenge
mu mpwemu no mukuri Imana izobahezagira izobashumbusha naco muzoyisaba ibime nukuri ko Imana ni wasenga ikintu Imana izokiguhereza jakaronda gatorera ku mugore wanje umugore wanje ikintu cyose aragisengera ikintu cyose aragifatira umwanya gasenga aho yaragije ino mbanyi yuyu Gaela yarakoze igifungo cy'iminsi 3 afise inda hamwe mpakwakurira turi kuragira igifungo ufise inda mu gihe nkenera yuko ugumujya buri mwanya gasinshaka kuvyara umwana muto ati umwana atangwa n'Imana umwana munini umwana mwiza umwana atangwa n'Imana urumva witibutse Imana zero impact rero reka ndabashimire cyane ino ngoma akiwacu nashatse kwibutsa akiwacu urumva nashatse kwibutsa akiwacu kwereka yuko turabarundi dukunda Burundi izi ngoma ari ingoma ziwacu kandi tuzikunda cyane hari indirimbo nigeze kumva baririmba kari munda y'ingoma kamenywa nuwayika urumva ibintu nk'ivyo nyene akanakaranga kiwacu niyo mpamvu nashize ingoma pembeni kugira tuyage mumvirize neza ukungena ibintu vyifashe reka ndabashimire cyane ndabakeza mwebwe mudukunda mutahengesha na kudukunda mudukunda tabujyajya mudukunda mutwemera mutwubaha ndabakunda cyane Imana ibahezagire cyane behind camera ni Pax Alaba bye bye.